tumaze gushika ino urumva yuko njino mu cya gikomere ni kwa kusanganira ndibuka yuko mama wanje yararitse ambonye kubera yarazi nakweretse ifoto yazitanye afite 88 kilo birari ibiro byinshi iyo foto turaza kwereka abantu ingene kirangana nukuri ariko ujuri muyindi jingana ikinsu yo gutora ibiro nkenya ni 60 ni muri ibiri n'ibiki tuba guta 20 kilo danku ivuye ngaha atari ko ngo bakwirukanye atari ko bagize iki mugabo ndashira Imana ubu iyo desert kuba narikina kuko sinari kumenya Imana niyo namavuga ati Imana warakoze ubwo bwaragwa kubona warabusije no kugira maze gutaha mumva ko mfite ico gikomere ndacane muri bwa buzima nyene muhonje kwiya France cyane mvuga ati umva nzonywa nampaka mpaka ndavyibagiye ibyo bintu mbandanye ku buzima ndabubandanya mugabo bwabaye akanya gato setinja nka 3 semaines maze kuza ko namaze nka 2 semaines ndi mu nzu atanwazi yuko naje ariko babaye ndahana nitwo ndiyumvira biga niyo umuntu yasura kumbona ngaho ibyo bintu gute nk'umuntu azi yuko nawe yaragiye ibyo bintu gute donc Satan aragushira ahantu akakumvisha yuko maintenant t'es plus rien na cumaze waragize shake n'uruhumbu mbe watashe gukora iki kuko utagumye kuko utagize iki byo donc umva Satan arabona yuko hariho destiny uri kuraja kuko nico bituma Satan il est malin arazi ahantu uri kuraja yuko umugambi w'Imana arabamenasi donc sisa ahantu tanguranye ndabandanye muri ubwo buzima nawe ko nabanenze muri ubwo buzima hanyuma umunsi umwe ncamura n'abagenzi banje agiye certains gusenga nari nzi yuko barasenga ndanumirwa ndaratangara bamaze muri gusenga hehe sinzi ko biza kuba babwiwe ko mvuga ahantu worship room ndabamaze muri worship room gukora iki gusenga sinzi ko wabwira neza abakunzi b'Ikiyago TV show batazi muri worship room ati bakorera yibi nibi worship room ni mukinanira kuri Hades fashe bus cyane ahantu hazi kuri Hades urabona ni kwibarabara worship room hanyuma ni ministère ya bashira nkuko nyine bavuga worship bashira cyane kugira louange dusenga iminsi yose du lundi jusqu'à vendredi dusaba samedi gusa le dimanche tugakorana iminsi yose 17h30 jusqu'à 20h30 le dimanche tugakorana 16h30 jusqu'à 20h30 nakoze sho kubandanya hama barambwira ngo twe muri worship really je nawe ndahabona rero naragenda mwabo nkabona ntaca kubisanzwe yumva iyo utaragira umuhamagaro n'uburawugira pe okay mugabo bingumamo mu mutima ndumva yuko bwa abantu ukwiye kuhinjira umunsi wa mbere gira ndahagende Satani arantera pe ndagira itiro ayo masaha ntahora ngira ndaguma aho hantu ndasinzira mugabo ndumva yuko mardi nzogenda mardi ngiyeyo oya ndabaza uwo mugenzi wanje mbega bakorana ryari na ryari bakorana iminsi yose 7h okay tuvuga tekanye to umunsi ndagenda ntazi n'ibintu mvuga nti byanze kuja kuraba utazi ibyo giyemwo byanze kuja kuraba ngiye kuraba tusample yego cyishikane cyako n'abenyuma batanguye louange no numva ibintu biseseka ku mutima ufite iyo sentence ngukoze ko uraba touché émotionnel cyane gose ni émotionnel cyandakora amosozi pe ndarira ndavuga ngo amosozi y'umugabo atemba jamu watemba araboneka byaraboneka byaraboneka ndababara ndumva none ibi bintu kwereki ndiko ndarira mugabo muri ayo marira hakazamo umunezero umva yuko muri ayo marira harimo mahoro muri ayo marira harimo ikindi kintu harimo ihumure vuga serura nta na kimwe ndahaguruka ndavuga Mana naciyemo urabizi babarira
ngirira ikigongo nkumva yuko ndiko ndatuzwa mugabo eswe amajambo ndiko ndavuga ariko avahe akavaye niko bigenda gute ndatura ndavuga mana mbabarira ngirira ikigongwe narabaye muhombe ukumva yuko nyene ico gitavyo nariye mugabo ukumva yuko la présence de Dieu iri muri wewe yari muri wewe Saint Esprit karakurongora mu mayo majambo avuga mana mbabarira ngirira ikigongwe ivyo naciyemo nariva yanze naragiye mu vyisi mbabarira ngirira ikigongwe bahejeje louange ndumva yuko nduhutse pastor wacu Imana muhezagire acaza yigisha ku bintu ndiko ndacamo kuraba mu bintu bibabaje biteye ubwoba umutima wawe urarushe irya jambo bavuga ngo mwe n'umwe mugakorera bose icari yakorera muri bose ndumva yuko ya majambo nayo wanje ndumva yuko Imana ikiragerageza kumpamagara ingo kana kimwe en fait sindagushaka uri parfait uzuko nyene je nyene c'est moi qui va te rendre parfait je nyene nzokunagura je nyene nzogukomeza sinkeneye kuzuri mwiza nyene uze muri ako kabinyene nico nabambi umva amajambo akomeye amajambo akomeza amajambo avyura umuntu mugabo nkava ngaho nisubirira byawe ni mu byise sinari bwakomere spirituel urumva winjira gusenga aho ugikwega kakana nyiri muri bya nyiri muri za nzoga nyiri bya bitabi n'iki nkaba ndi muri monde zibiri zitandukanye ndabibandanyamwo ndabibamwo ndabigumamwo mugabo nkaza ndibuka gusenga mugabo umunsi umwe umugenzi wanjye acarambwira ngo rega hajyano asenga iminsi yose umutima ati wewe turasenga iminsi n'akazi okay uri Yesu urabigize akazi rero uzoza uratondana akazi uzoza uragenda gusenga ndavuga n'ubundi nivyo kwanza tuzandagenda lundi mercredi cyandishiraho iminsi tuzandagenda lundi mercredi vendredi iyo minsi ndayigenda mugabo nkumva yuko avuga ati akani kada abantu rero twase twame dusanga katolika hari igihe twava hari umunyigisho dukomeye mugabo tubaze gusubira hanze ugacugwa je nibaza rero sasa ni bya bintu by'umwanya mutonya nikagashuho mu mutima wanjye nikagashuho niko ndagira ko muri no minsi bizoca bigispansa mugabo mwumva yuko fise la ferme conviction kubandana mwumva yuko fise inyota inyota ikiva hehe mugabo ndiko nasenga nkibagira yuko ndiko nasenga sabati Imana inyota yo gusenga butari amajambo utabuzi yuko ufite ibihamwe nyinshi uzumva ni mpema gusengesha ufite gusengera mu mubiri ntibikunda ushobora gusengera mu mubiri mugabo ntibiduha mugabo mpemo araza akonektana na mpemo wawe akagusengesha ya majambo utazi yuko kuravuga afise poids ushobora gusenga uvuga ati Imana ntiyote yo gusenga ukibazana akantu gatonya kumbe iyo nyoto Imana izoyiguha izokwishura ndumva yuko ushaka gusenga iminsi yose satana kanteye muri wewe aho hantu gusenga iminsi yose wozoza uraronka impuzu zo kuzuratwara yo hantu iyo garderobe iyo uzoyikura hehe we itarakomera spiritual manuko nyene tambura kunyiganyiga buke buke ubanza nibaza ngo ni wa mutima wawe uri kuravuga ngo ni wowe uri kuravyivugira mume ni satana cyo tuma ile fuile mala araza amageri yose cyane acinda bigendera ko ati nta muntu n'ubundi zoza ndabakaza imisi yose akaza ndagini rimwe après acaza umuntu ambwira Daniel Ops ko atashe numva no twobonana tuye acamye impuzu ibaze no kuri nta n'imisi itatu yaciye urumva igene Imana ikora ibitangaza Imana nukuri Imana yagucubana cyane gose Imana yagucubana kuko cyane ikeneye irakuronka isikuru kuzana irafise ahantu ica mu bantu utabiteze no muntu ngo turi yankomara ko cyane gose oya bya bintu Imana yaca mu bantu ndiko ndasenga mu mutima umbwiye ati none n'ubu nta muntu urara n'ubu ndi woronka inzu utwara ndavuga sha Imana yabishatse kandi gose mugabo urumva acari muri bwa buzima ariko ndatangwa kuzanaga imisi yose ufite rero iyo abantu turiko turavuga ati se imisi yose rero mwana numviza akanguka abantu batubwira ati tegura umunsi
Kristo umwana aravuga ati tegura umunsi kumbe mu gutegura umunsi wawe hari ikintu uri kubirabyuza spirituel ufite si biri muri monde physique ariko iyo uri spirituel urakura spirituel ufite umenye ibintu uri kuraduza ariko uragira ahantu urashobora kuba par exemple usenga kenshi hari igihe usanga niho bikuranira ko usenga uri wenyine mo ugasanga igihe uri adapta gusenga uri wenyine ugasanga wahora usenga 5 minutes ugasanga no munsi usigaye uduza samuvanye yuko amasengesho ahagaze ku masaha mugabo hariho urundi rugezo hari stade Imana igendera gushikana plus wiconnecta hamwe nayo buri munsi yego natangura ndagenda iminsi yose kumva yuko ndabiryoherewe sanzwe n'umuntu ndakunda kuririmba ndakunda ahantu hari louange ndabibamwo hanyuma harageraho pastor atwigisha ku cyerekeye addiction urumva kuko cya gihe cyose akigisha mutegerezwa kuremuruka ndabibona souffrance waciyemwo narayiciyemo niga ku isi j'étais persécuté ndabambwa ndakubitwa ndahamwa mu gihugu cy'iwanje ivyo uri kuracamo nabibayemo donc t'inquiète rindira bandanya usenga bandanyuza nzogukomeza pastor amatubwira amajambo nkumva yuko nayi wanje atangura ndabigira ivy'iwanje ndabigira ubuzima gusenga hanyuma mugabo nkaba afise kakantu ko kwama sindaboka ku nzoga sindaboka ku byisi pastor umunsi umwe acigisha ku byerekeye addiction ari uwo munsi nibaza yuko nakuzwe ko cyane rwose irigisha ku bintu byerekeye addiction agiye atandukanye addiction y'amadrogue addiction y'inzoga addiction sexuelle addiction alors bishobora kugira addiction pour les films pornographiques umuntu wese aterwa selo we yarimwe ahari aritwigisha ku bintu byinshi cyane rwose cyane kuko muri ko addiction y'inzoga kandi bimaze kumenya yuko urwaye ubutabiki cyane rwose tuvuga amahane urabizi yuko addiction y'itabi y'inzoga fashe itabi atwoto byari bishaka gusubira kuza nk'agakuku ariko byari byaraheze byari bitanguye kuza nk'agakuku mugabo byari ibintu itabi byari yaraheze ariko hari hasigaye weed urumogi burya jewe kera nahora nibaze yuko umuntu anywa itabi adashobora kuvanga n'urumogi kuko umenga urumva itabi n'iryo rumogi hari itandukaniro ry'urumogi n'itabi ufite itabi n'urumogi itabi nuko harimo la nicotine hanyuma urumogi itabi gica au niveau des poumons hama urumogi gica au niveau mu mutwe donc conscience yawe hariho imyifato utangwa kugaragara iyo umaze gutanga gukonsoma de la drogue weed mva we wabinywa byose ico gihe rero sasa jewe hariho kimwe nace tangwa guprioriser itabi rimaze kureka kuba prioritaire hace haza urumogi kuko urumva ivyo nari ndimo byose nakenera kwapeza umutima nashaka mana ntibagiza giriki pastor amaze kwigisha amaze kwigisha numva yuko hari addiction fise kandi bizo guhera mukamana byo bitabi yarihebye ndabishaka parce que birica au niveau des poumons kandi urabizi nari mfise ibintu biri byo guhema kandi ntibihure n'itabi bagati nyine kuyiheba byo narashaka kuriheba ariko urumogi narumva yuko stability yaraba stable maze kubinywa hasura nkagira self confidence umva isi irakwerekana cumaze mugabo ugashaka gufata ibintu biguha self confidence biguha assurance yuko iyo bifashe uba wewe donc urumogi abantu benshi bafata bashaka kuba bo mu buryo buri artificiel donc kubyerekeye ibyo bafata yego ndavuga mana urerazi kuba muri digital nikujya wabigenjeje cyo mugena cyo ntwaye sinumuvayi nta kintu nakimwe nkora ariko ni wabona uko bikenewe ko ndayiheba uzofashe kubiheba ndashimira pastor yaho aravuga musabe de Saint Esprit musabe kuba dégoûté gushishwa ndavuga ati ijambo rakomeye
cyane rivuga yuko blague nabwo ati Saint Esprit urazoma gushishwa n'ibintu urazoma gushishwa n'urumogi n'ivyo bindi vy'inzoga kandi narakunda cyane kumviriza umuziki ya nibaza ko ariyo nta ya kabiri ushobora kuba nakunda kumviriza umuziki cyane gose kubera nakunda kuririmba nakunda kuririmba rero narumviriza la musique mondaine n'abagenzi twicaranye numva itelefone baca bayimba we n'utudija n'uzi kudija duhe ravyo nakunda ufite navuga rero ndakunda worship ariko numviriza indirimbo y'isi numva yuko bwa no kuri hari ahantu nururutse naruruka fashe n'ivyo n'urumogi numva yuko hari ahantu nururutse numva yuko hari isi y'imwemwe ndiko ndadituza isi y'imwemwe yanje ndiko ndadituza naho ndavuga ati mana uzomedego rero wowe niwabona ko bikwiye uzompe gushishwa n'ivyo bintu ikindi bivuga ko blague ndabanda yasenga mugabo nkifata bya bindi un certain jour ubaza ko ariyo munsi Imana yavuze ati uno munsi yategwa musa ufite hari igihe bisaba yuko winginga hari igihe bisaba yuko mu masengesho yacu twinginga Imana ntibisaba yuko usenga gusa no inginga nyine shiramo agatege mu gusenga usaba Imana icyo kintu gihe namara igihe ndabisengera ivyo bintu mugabo bitari mu mutwe navuga Imana urazompa degu utampaye degu naho nta kundi je ntaco mbura none umunsi umwe ndi kumwe n'abagenzi banjye mvuye muri worship yo gusenga yo gutazira Imana pe nuzuye pe numva yuko meze neza wakomejwe cyane je muri abagenzi banje ko navuga ati pastor ariko nigeze kutubwira cy'amadego ati hari abantu mujana bisaba yuko muhera hari kompanya kagakuku kakwinjiza muri vya bintu hari abantu mugenda no tudotwa utegerezwa guhera ko nyimba si je décidé yuko kwa leva bond mu maso nkakwereka nkaguha yumaze kuronka amahoro yumaze kuronka amahoro ukumva yuko ufise urukundo n'amahoro y'Imana muri wewe bidubiza mu mutima utaza aho bikubirava bitavuye kuri le monde physique bitavuye kuri ibyo wahawe bijya ni umuntu wawe c'est une grâce cyane gose ni grâce wawe kukumva amahoro ategaje muri wowe y'Imana rero kandi umaze kuyagira ni addiction kandi ndifurije abantu bari kwadukurikirana kugira addiction Saint Esprit kuba yuko ayo mahoro ya Saint Esprit ndayabuze mbuze ikintu nacyo ni addiction imwe mu zindi addiction nziza tukwinjira abantu twese kuba yuko ya mahoro akuvuyemo yuko wumva hari ikintu mbuze muri jewe hari amahoro ariko aragenda yego ndashika ahantu ndica n'abagenzi bandi tutagufata bya bintu tutanguye gufata bya bintu ndumva yuko mu mutima hahindutse hariho ikindi kirere kije c'umwijima sinabwatangure kumenyera sinabwatangure kumenya yuko aya mahoro nayasakeze kumbe na jino ndemerewe na jino ubabaye navuze na jino mbabaye nta mukopine mfise ukubwira nta muntu mfise uti ukagira umusheri wari kufumura basi nabwo ndamubwira basi nkaruhuka neza mu mutwe mugabo nta j'étais seul kandi byari bikwiye kumba seul byari bikwiye kumba jenyine ubwo ibyo bintu ushobora kubisubiza jenyine yego hanyuma ndakunda ndakubwira ati aho hantu ndumva yuko amahoro agiye kandi ndumva yuko amahoro sayo telecharge sayo nkura ahantu no namahoro Imana yaguhaye yego aragenda pe ndumva yuko agiye ndaba ahantu ndumva yuko Imana yabaye hari igihe wumva yuko Imana irababaye urumva yuko ukavyumva yuko hari ikintu kinovapa urumva yuko mu mutima wawe c'est triste ibyo bintu mu bagenzi bawe ndabasize batazi gituma ndabasezeye kandi bari batanga kubona ama comportement fait utanguye kuja mu kazi ngakiza ari ama comportement utangura kwa borda hari ibintu utangura hariho ibintu bihinduka mu buzima la façon dont tu parles la façon ukuntu bumeze ukuntu bugaragara amajambo uvuga ishimwe ikintu pastor yigeze kuvuga ngo iyo ukomunikanye iyo kuravugana n'abantu mudafite ukwemera kumwe ibiyago byanyu ntibiduha bimara 5 minutes ucomva hari igihe badeviya ukumva yuko ivyo bintu ibyo niko ravuga si ibyo wawe
rero vyashitse abagenzi banje twari tumaze igihe imyaka tugendana kumva yuko siniko ndabamenya kumva yuko hajemwo dego y'ico kibanza ndimo ico kibanza sindagikwiriye mvuye ahantu mvuye kureva mvuye gushira hejuru imana gaca nja ahantu hari sombre umva ni mu mwiza no mu mwiza mu mwiza no muco numva yuko aho hantu sahi wanje aho hantu so nkuriye kuba ndahaguruka ndataha nta mugabo babaye numva umengo ndababaye si umubiri wanje ubabaye no ni mu mutima urababaye mfite imana ndumva yuko yabaye nshitse muhira ndicara hamwe gusenga numva ibintu bidudubiza ndabwira Mana mbabarira yadego nayumvise yadego no musi nayumvise pardon ngirira imbabazi nta chance yanyu nabona umengo nta yindi chance imana izonga nabona umengo nta iranyihanganiye alors que tukiri ngaha kw'isi turafise la grâce ya pardon iyo uje ukasaba imana imbabazi iraziguha ndicara ndafukama ndarira ndabwira Mana mbabarira ngirira imbabazi ngirira ikigongwe yadego nayumvise no musi numvise yuko udashaka yuko nkwiye kuba hajya ahantu babagenzi nako ndagusaba kumpebesha ndavyumvise no musi nabitahuye ariko bakugira abandi bagenzi bamwumvisha imana bakwinkundisha ariko hamwe y'imana kugira ikigongwe uravyumva ku mutima ya mahoro asubira kugaruka wa munezero usubira kugaruka nubwo Mana urakoze ndatangura kugera jesi ndiko ndashinga intaha yanje nukuri ibintu vyari gukora aba psychologue ibintu vyari kwicara ahantu umuntu akanganiriza ibintu kubera bifata urumogi ni procedure ndende wamwiye kwiga psychologie naho kugira wumvirize umuntu kugira ashobore kumva yuko yohera ivyo bintu biragoye cyane gose ni ibintu aba psychologue bofata umwanya mugabo jewe se umwanya mutoya imana yonyine niyo yabikoze imana n'umuntu nagiriwe ariko umve yuko si ibyo wanje gusa umve yuko addiction yose ushobora kuba ufise addiction à pornographie ni kuba addicted nayo ni addiction yo kunywa inzoga addiction yo kunywa itabi addiction yo kunywa urumogi ni addiction mbi cyane gose ni addiction utegerezwa kwicara ugasaba Saint Esprit ushishwa akaguha ishishi ryavyo ushobora kubivuga ushobora kuvyatura wibaza ngo ni blague ariko mwisi y'impemu hari ikintu biduza mwisi y'impemu birakonta cyane gose kuko ngo turabi impemu iyi mibiri yacu nihawuze nivyo nta kwisi ibi birabora ariko ikintu gihoraho kandi cyamaho isi y'impemu yacu ihoraho eternellement maze gutaha washishwe nabo bagenzi byose mbere ko tuzi yuko kenshi bavuga ngo umuntu ngo avutse igihe kabiri aratura akavuga ngo yakiriye nk'umwami wowe warakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ndaho nyine naratuye navuze ati Mana natabuye procedure ndavuga ati mbabarira uno munsi nyuza mparabura ibyaha byose ibyaha byanje urabizi ndabidondagura binyuze bimpanagure umunsi mbaye umuntu mushasha ngiye gutanga ubuzima bushasha mbaye umwana wawe désormais mbaye umwana w'Imana désormais ndatura kuva ico gihe hanyuma bimaze gutangura rero urugendo hariho sagesse spirituelle hariho maturité spirituelle hariho ubwenge bw'Imana iguha utavuye kuri bisi bwo kumenya icuri icyambere kumenya mission yawe ni yahe kuri musi kubera ico gihe naravuga ati Mana ego mu bindi bintu byose uzompebesha kuko narumva yuko nashaka kurekura guheba urumogi yamaze kuba addicted ku buryo nico kintu cyama stability naramubwira ati Mana cyo kuma stability alors que Dieu peut te donner la stabilité Imana yonyine ishobora kuguha stabilité ihoraho apana ya stability imara kanya ugasubira ukaja kurondera iyi stability donc ukaja kumushaje amabatterie gushaje ariko Imana iguha stability ubuzima bwawe bwose rero ndatahura yuko Imana yonyine ifise kuguha ni ishobora kuguha stable
bikaguha gusura ukagira confiance, gusura ukigirira icyizere. Mm. Kuko ari ibintu bitagendana. Nimba wadesize kugenda na jewe, hari amasacrifice utegerezwa gukora. Hari ibintu byinshi utegerezwa guhera. Hariho monde utegerezwa kwibagira, utegerezwa kuvamo. Ni ukuvuga abashaka gukurikira Imana hari ibyo baheba mu isi. Hariho sacrifice ukorera Imana. Imana ikavuga ati warakoze sacrifice, reka nanjye naguhiga. Hari udukado Imana iguha. Hariho amahoro, hariho umunezero. Wa munezero ukura muri boîte, wa munezero ukura mu nzoga, hariho amahoro Imana harimo. Donc iraziga combla ya mahoro yose. Ukumva yuko amahoro wifuza amahoro yayo gusa. Kubera amahoro yayo ntagenda. Uvuye muri boîte mu gatondo uraryama. Ubyuka yagiye. Ubyuka wa munezero waheze. Ubyuka ushaka gusubirayo kandi. Ariko uri mu Mana uramenya ati ahantu ukoshanje amabatiri ngonyene, ahantu wironkera ni gusenga. Ni gusenga. Kandi plus usenga, plus ya mahoro araduha eternellement. Niyo agiye uramenya ko utemba. Uramenya ko ari amakomba spirituel bigize mu buzima kandi utegerezwa gusenga. Kandi ibyo byo ni iby'umukristo wese, umuntu yakiriye Yesu wese, hariho ingwano utegerezwa kurwana buri munsi. Fata nico gituma Imana uzokwama ikeneye. Muri Bibiliya handitse yuko utegerezwa kurondera Imana, uyirondera buri munsi kuko woyimenyera ubigira ubuzima. Donc urasenga, nta stock y'ivy'Imana bihari. Yakunda kuvuga uragira stock, nta stock y'ibintu vy'Imana bihari. Ushobora kuvuga ngo uno munsi ndasenga amasengesho y'umwaka wose ngo biraheze. Kuko niko abaje niko tubayeho. Ndabanje gusenga life center. Mvuyeyo 2 heures naje muri boîte. Wamenga ndasenga iby'umwaka byose. Alors que Imana irondera buri munsi, Imana itegeza kwirondera buri munsi wose. Donc niho uri kurakuza ya monde ni spirituel. Ntugende urahishurirwa donc. Tangu urwo rugendo ndatangura nubwo ari bworoshe, ndasaba Imana nkumva yuko pastor ariko aduhimiriza kuvyuka gusenga 3 heures amasengesho yo mw'ijoro arafasha cyane gose. Arafasha. Niyo nico kiri mu sacrifice. En fait nico kiri mu sacrifice ukorera Imana. Imana ikakwemeza, ikakuduza. Yego ndagirirwa ubuntu no kuri Imana irangirira ubuntu, ndavyuka 3 heures, ariko baba petitso banje abavukanyi bawe bamwe bakugururira utashe, bamwe banyigurira ntashe, bakumva sigenda babwira haguru muvyuke dusenge. Ibintu bigenda gute? Uno uko atubwira tuje gusenga bigenda gute? Donc bakumva nibo ndiko ndavyura, nibo ndiko ndagira iki, ariko bikabakomeza. Mugabo Satani yarabyoye ko yarankuyemo ahantu. Satani amaze kubona yuko maze guheba ivyisi, maze guheba urumogi, itabi, gusohoka, inzoga, arabona yuko nagiye pe nukiri umuntu wayo. Donc arabamenase wamucitse acarantera ingwara, ndagwara. Mugabo nkavuga nti je sinabwataho, navuga ati none ngiye kugwara gute? Ntabwo kugwara malaria gute? Infection urinaire ndayigwara bigenze gute? Ibintu ngwayo no munsi bitari bivuye hehe? Ese umugenzi wanje aho yakijwe kera, yakirakiza kera, ambya ati uwo ni Satani, naryoherwa n'ubuzima bw'abana b'Imana, naryoherwa n'ubuzima yabuze aho gutera, uwashaka gutera mu ngwara nazo. Ndatangura n'ubumengo kwakuye. Afite rero sasa ugiye utangura urwara uri Dodoma, hari igihe Dodoma tuba Mana umuntu atangiye gusenga, natangiye kuvyuka kubera iki? Kubera kunengwa, kubera kwemeye ikizi ngwara zifata. Nkene gusenga ngo ndi tranquille, nta kintu ndiko ndajamwo, kubera ikizi ngwara zindeye. Satani yarabiryoye. Bigenze uko ndaje kwa muganga bantura malaria y'ibisaraba ine. Na infection urinaire. Donc nari ntabwo gusa ndasohora amaraso. Igeze kuri stade ndavuga ibintu bibiki. Uko bavuga ati ni Satani. Asaba Imana. Ariko ntuzushire mu bitaro. Nkeneye kuzokomanza ndaja muri worship. uja gusenga. Uje no kumara ibinini.
naco bizoba bintwaye mbo wavuga ati nyarutse gukira yanyutse subire gukira gusenga sina ofete nabona umengo ca mpungukirwa uca usubira hahandi hahandi muri bwa buzima ofete iyo umaze sinzi mu matara iyo umaze kwakira agakiza hari ibitero byinshi biza hari ibitero byinshi biza kandi iyo umaze kwakira n'agakiza iyo ukabona ubuzima wari urimo uriyanka uravuga ngo ibyo bintu bigiye byagenze gute ko ndabijamo numva ntubinezerewe urabona yuko hari ahantu wari uboshwe pe hanyuma ndaja kwa muganga arambwira ati fata kinini umuti wa mbere ikanka yuko ufata ucuze tukuhospitalize bashanga ndavunisa ijoro ryose kinini sinzi ko abantu bayizi naravunise ijoro ryose biranga nije nisabiye kuja kwa muganga maze gushika kwa muganga baranga kubera nahise ubushuhe batera urushinge docteur araza agira ama procedure ufise ubushuhe ndi feble urumva yuko ntaco nafunguye mu ijoro antata iyo nindi nayingene wahatswe gupfa inyuma yo gukizwa kwakira agakiza inyuma yo kwakira agakiza yani ubona ko ndaje ndashika kwa muganga arambaza okay tugiye hospitalize yego ufise ubushuhe navuga ati mugabanyirize ubushuhe ufise ubushuhe muganga yaje kunera vagine sinzi ko abantu bakizi igishinga cya vagine heje giterwa ubushuhe buragabanuka ariko kiragohanda faible mugabo pa ku stade je nashitseko jewe naragiye ndiyumva yuko ndikunda ba faible buke ndikunda genda ahantu gushika numva amajwi gusa ndahumiriza numva babona bakubura kwa muganga bakora isuku kwa muganga ambwira ati uyu muntu niko muramubura niho mutari kumurabibona umva docteur yarari muri Nuzenya aje kunera ariko aragira sobezo bitatu hanyuma ndagira wari kuravuga wari kuragenda yandi kiretse konde ni bona zokati turanze ibintu yose patizi najuranda zokatinga ibintu bimwe bimaze kugenda uko maze kuja kwa muganga banteje igishinga cyane vagine utanguye kumva ko uri kuragenda buke numva ijwi umuntu avuze ngo umuntu muko muramubura akamana okay mishyanje je navuga ati mishyanje haheze abantu barushaka ko nkizwa barushaka ko ndakwakira bashaka ko nakira agakiza bashaka ko ndakumenya ngira ni wo musi kuko ibyo bintu byaranzamwo ntawe kurwara ati iyi ndwara ubu karaheze biraheze iri point final urapfuye rero ibyo bintu byaraguma binzamo byaranje mu psychologique ndi imbere ya muganga yekusi cyamba ndagenda konsera muganga ndumva ijwi rimbwira ngo misi yawe habwo n'itanguye misi yawe ni kiratanga we aho Imana igombe gukomereza ntiyaragira sirameye ko yashyizeho igitanda ndaryama hanyuma icyo rugendo urumva yuko naciye ndokoka ndasubira ndagaruka kandi urumva yuko hatari bwagera yego rero ni uko hanyuma ubuzima bwaciye bukurikira baciye bubandanya neza ndava mu bitaro yego hama ndavuga nti gashingiye nta Imana hanyuma izigirisha ifashije abandi ntera intege n'abantu bari mu nigiki Daniel wobwira abajene no munsi babushwe bafise izo addiction z'ubusambanyi za drogue ziki nigiki wobabwira bafise n'umutima wo gushaka kubiheba ariko bikanga nigiki wobabwira ikindi kintu rero Saint Esprit yambujije ariko umuntu wese Saint Esprit amurongora uko abibona Saint Esprit kuko ari muri twebwe kuko muri la Trinité mu bari mu ijuru Yesu Imana ni mu ijuru muhanda hari Yesu mugabo nitwumva yuko nkemu yera nta uri mu ijuru ari akwisi ari ngakwisi donc Saint Esprit yaramuje no kumvizera musique muziki y'isi donc kumva musique y'isi yarashira ahantu hasi umva ko ibyo binakunda
ariko maze gutangura ndumva yuko Saint Esprit kandongora guheba kumviriza imiziki y'isi donc biri mu bintu byatuma spirituellement ba faible spirituellement numva yuko hari umunezero kuragenda nasubiye kumviriza ibintu by'isi donc icabira biheba ndaronka revelation yuko Saint Esprit ariko arambuza kumviriza la musique moderne yego ntawe mpatirije kuyiheba imiziki y'isi ariko ni wumva ijwi rikuganiriza rikuyobora kuko ashobora kuja kuyimbuza we ntayikubuze mugabo ni wumva ijwi rikubuza kumviriza la musique moderne kuko ibyo muziki y'isi harimo izindi esprit ziri derrière kuko toute chose kuko tu nourris amatwi yawe ton oreille ija mu mutima ushobora kumviriza ikintu muri iyo muziki y'isi hakaba harimo n'akaka extra gatonya kaza kukugirira spirituellement kandi ugasanga ukora gasubiramwo donc birakwafibisa donc la musique mondaine. Daniel ni iki ubwira abajene buno munsi abajene cenye n'abandi bantu baboshwe n'ivyo bintu byose ayo ma addiction ubusambanyi urumogi amafilm pornographique n'ibindi uno munsi na masturbation ni addiction ukuntu bova muri ivyo bintu kuko urumva n'ibintu watanguye bigoye cane kuvamo uretse yuko ari ugutabagwa n'Imana igutabaye ukabivamwo nkuko kwiwawe yakugiriye ubuntu bikanyaruka hari abandi bantu batabona ingene babigenza niki ko babwira uno munsi ushobora nobwira umujore ushobora kuba ari muri ayo makategori ushobora kuba uri kuranura umuntu no munsi ushobora kuba uri mu tabi ushobora kuba uri mu nzoga byase kugiheba ko ibintu bigoye guheba wewe nyene uvuze ngo urabihevye ariko muri masturbation no muri andi addiction byatandukanye igira umuntu agufasha iganira umuntu reka kuba mu isi ya wenyene reka kubaho wumva umengo waramenje hari abantu baciye muri ubwo buzima cyo ubuzima nabuciyemo gishobora kuba naragiriye ubuntu Imana nka traverse ubwo buzima bwo kurondera Imana n'ijyenyine mugabo hari abandi bantu bisaba yuko hari abantu ukwega donc bagufasha donc kugira abantu baza abantu rondera amatemonyage arafasha rondera amatemonyage arafasha akumva yuko nawe hazogera igihe ese urabishaka ese urabikeneye banza wumve yuko aho hantu uri si ukwiriye kuba ta une mission qui est divine ufise ngaha ku isi ntiwaje ngaha ku isi ushobora kuba ubijamo kubera umubabaro kubera uko ubabaye kubera ariyo point de sortie ariko wumve ngo ubwo buzima sibwo waremeye twese twaremewe ubuzima bwiza Jérémie 29:11 niho havuga ngo Imana igufitiye imigambi myiza atari imigambi y'ibyago y'imibabaro rero wumve ngo aho hantu uri kuraca ni désert kandi désert niyo kwigiramwo si yo gukoreramwo wumve ngo aho hantu uri uzohava ntumve yuko watawe wahebwe le monde ishobora kuba irakwereka yuko ntacumaze uri mugabo umenye yuko umaze ikintu egera umuntu ashobora kugufasha ushobora kubivamwo canke wirenseigner ku matemonyage arahari y'abapasteur bigeze guca muri ivyo bintu hanyuma ikindi naco urondera umwanya mutoya aho haba 5 minutes Imana ntizoraba ngo nuko wasenze umwanya mutonya Imana ntizoraba ngo wasenze iminota 2 ariko muri iyo minota 2 yiha agaciro uvuge ibintu bikenewe usaba Imana iguhe ubushobozi bwo kubiheba ubivuga uno munsi ubyongere ejo uzoba uri kwatravaya mu spirituel yawe mu bifadika bizoza mu nyuma Urakoze cyane ni igiki ubwiye abakunzi b'ikiyago TV show abakunzi b'ikiyago TV nuko problème rero ngende ku abavyeyi babe hafi y'abana babo babe hafi dès l'adolescence umenye ntutumu en fait abantu benshi babijamwo kubera abavyeyi bacu bakuze baca bakwikarta waramenje donc ivyo birafusha abana donc aca yihobila muri adolescence umwana aba yumva yuko yakuze niyo mwanya wo kumwereka yuko iyo myaka uri kuracamwo nawe warayiciyemo kandi mubwire buke ntumushire kure ntiyumve yuko mu bana ufise ari we wenyine ari gihebwe mwumvishe yuko bababe hafi babashigikire naho bari bakora amakosa mwumvishe yuko utegerezwa kubivamwo ariko ntumutererane kuko niba mutererana azokwihobera
azogira ishavu azovuga ati papa aranyanka papa ameze uko ijya myaka n'abavyeyi bacu bariciye barazi yuko ni imyaka igoye cyane gusa ni imyaka igoye cyane gusa hama ku bajene naho yego rero kubabwira ni kuri babandanye urugendo ukira abajene ubu bo muri Monturino saba ugendera mu vyisi abo ivyo mu vyisi byarataye agaciro ibintu biharawe reka ndabivuga ibintu biharawe mu gusenga gusenga nivyo bigezweho mu mvugo y'isi ibintu bigezweho ni gusenga kubona umujene asenga ni kubona umujene aje imbere y'Imana ni kubona umujene yatura amajambo y'Imana byo kugendera muri boîte abavyeyi bacu bagiye muri boîte depuis 1972 ivyo bintu byarabaye nivyo muri antiquité ibintu byo kugendera mu vyisi byarabaye numva byaravuye. Okay, turagushimiye cyane Daniel. Intahe yawe go iraryoshe cyane gose, twizere yuko hari abantu benshi za gufasha. Turashimiye n'abadukurikiranye abakunzi b'Ikiyago TV show, tubakengurukira tubabwira yuko tuzosubira no mu kiganiro gikurikira, kandi baca bagenda no kuri channel yacu yo kuri YouTube bagire like, share na subscribe. Turabakunda cyane, mwaraheza giye.